Mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yagendeye amazone ya Kigoma na Kigira muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo mu ntumbero yo kugarukira ku miryango igera ku 11,266 yahuye n'ingaruka ry'izuba ryinshi mu mwaka w'irima A, yaboneyeho akaryo ko gukebura abenegihugu bose kwijukira uburyo bwo kuziganya umwimbu no gukingira ibidukikije. Za muribuka kubika umwimbu, kubungabunga, kuko nta uzi bizobejo. Ega je nama ndabivuga none Imana izogutwengera gushika ryari? Mwame mubimenya. No kuvuga yuko ahicigwa turose nuko irose umwimbu utegereza kumenya kuwuziganya, kuko niwo uzogufasha mu bindi bihe, kuko nta uza hazobejo ingene haba hameze. Irya migambi tuzokora kugira dushire igihugu giteye imbere harimwo guhangana n'ibidukikije n'umugambi. Ngaha muriko muhangana n'ibidukikije gute? Amwopima amazi yaguye kuva mu kw'icenda igihe mwarima birya bigori, iyo muyabika ntiyovomera. Mwiyumvira amazi yonyene yaguye kuri aya mabati kuva imvura itasura, aya mabati yose mbona ngaha, mwiyumvira amazi yaguye ko wari kuyabika nta mivo mwabonye? Wari kuyabika ubu ntaba ariko arakora akazi. Duca twiga tuti mbega imvura imaze amezi 3 itagwa vyogenda gute? Ugacureka ucugira gatangi hajya muhira naho ushira mwihema ukimba ikinogo, ugacugira ihema ikinogo, ihema rirabika amazi. Ntavyo mwari muzi? Hariho naborora amafi bazororera mu mahema mu mazi y'imvura. Mwomenya ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yaherekejwe n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye, ari kumwe n'umushikiranganji mu vyajejwe harimwo gushigikirana.